utugorane twibonekeza hagati y'imigambwe ngo ntawovuga ko hari muri rusangi, ariko rero nutwo tuhari ngo mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka akazina muntu CNDH mu mfunyafunyo y'igifaransa ngo bari ku kivi kugira ngo vyose bigende neza. Ivyo bikavugwa na Habimana Consolate, icegera cy'umukuru w'uyo mugwi mu ruganda watunganije n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike. Abarundi nibo bayamaze bati umuntu umwe yoshobora kwifasha gusara yo kwifasha gusaba, nico gituma twabahamagaye kugira ngo twongere twibukanye. Turabizi neza ko atari bishasha kuri bo, ariko turagomba ngo twibukanye, tuvugane, twongere tubwirane ingene dukwiye gukora, ingene agateka kazina muntu gakwiye kubahirizwa, ingene nimba ari amatohoza agirwa, nimba ari inkuru zibonetse ingene zotunganywa, n'ingene zoshitswa aho zitegerezwa gushitswa bitateye ingorane mu gihugu. Ni mu nyungu ya twese kandi ni mu ntumbero, ni no mu vyo CNDH ifise mu vyo itegerezwa gutunganya. Kugira ngo bakarize ubwenge kumbure biga haraho mubona amashirahamwe atamigane mu bya politiki ashobora kuba yarigenjeje kutariko muri class ka hafi kugira ngo mubone kagame itere mu garurire hafi. Oya, si muri iyo ntumbero yatumye dutegura izi nyigisho, uru ruganda, uwo mwiherero, si muri iyo ntumbero yatumye tubikora, ariko icyatumye tubikora nuko tuzi yuko burya kwigishanya nuguhozako uyu munsi urakeneye kwibutswa, ejo turakeneye kwibutsanya, hirya ejo turakeneye kwibutsanya. Mugabo twahisemo aya mashirahamwe ataho yegamiye mu bya politike kuko nayo ari imigwi imwe mu migwi iri mu gihugu yitaho cyane ibijanye n'ivy'agateka kazina muntu. No kugira ngo kuko ivy'agateka kazina muntu bifatanye n'ubuzima bwa misi yose, n'ubuzima twama tubayemo, n'ubuzima igihugu kibayemo, n'ubuzima umuntu wese abayemo, kandi vyerekeye bose, vyega bose, bisabwa uruhara rwa bose. No kuvuga ngo barabikeneye, nk'abari ku kibuga barabikeneye, nk'abashikira hagati mu bene gihugu barabikeneye kugira ngo babimenye, twibukanye, bashobore kubikora borohewe kandi bazi neza icyo bariko barakora. Umushutone kutoke nk'umubiri w'abateka muntu amashirahamwe ategamiye mu bya politiki imbere yo fatira ko n'imiye kugira ngo ayaheza abafashe kukibera. Intumbero amashirahamwe ataho yegamiye mu bya politiki yo fatira yo kwisunga yofatira ko ni nk'intumbero umuntu uwo ari we wese aba mu gihugu cy'u Burundi, yaba umurundi cyangwa umunyamahanga yofatirako. Nukuvuga igihe bamenye batahuye neza ibanga ryabo, bakamenya n'icyo bahamagarirwa nk'abajejwe gutanga amahoro no kuyahesha abandi, bifasha cyane no mu bakikuje, bifasha cyane no mu bariko barafasha kugira ngo urutonde rugumeho, amahoro agumeho, umuntu wese yoroherwe kandi akingirwe mu burenganzira bwiwe. Mu jambo ry'intangamara bamaze ko hariho ko muri rusangi agateka kazina muntu gifashe neza, kiretse ibintu bimwe bizaba biraboneka bituma ako gateka gahungabana. Rero uno munsi uyu mugwi urimo uriko urafasha iki kugira ngo utwo tunenge twibonekeje dushobore gutora umuti? Ego cyane, nk'uko mu itegeko ryagenye uyu mugwi ritomora neza ivyo uyu mugwi uhamagariwe gukora, uhamagariwe kubahiriza, uhamagariwe kumenyekanisha, gushira habona, uhamagariwe no kuvunira akagohe abo vyerekeye kugira ngo umwe wese amenye uko akwiye ahagarara ko ategerezwa guhagarara nk'uko itegeko ribivuga. Rero uyu mugwi w'igihugu uriko urakora kugira ngo ibintu bigende neza, uriko urakora kugira ngo umutekano ukomere, uriko urakora kugira ngo ibintu bibe ku rutonde nk'uko vyategerezwa gukorwa. Ego nk'uko twabivuze mu ijambo y'intangamarara, by'ukuri uyu munsi ibijanye n'ivy'agateka kazina muntu muri rusangi bimeze neza cyane kuko abantu bararyama bagasinzira, abantu barakora imirimo yabo nk'uko bisanzwe, abanyeshuri baragenda ku mashuri nk'uko bisanzwe biri, umuntu akagendagenda haba ku mutaga canke mu ijoro nk'uko biri. Twebwe nka komisiyo nk'umugwi w'igihugu wigenga, umwitwarariko dufise n'ishaka dufise nuko bibandanya ndetse bikabaho bikarushiriza. Mu bigaragara bimaze kuboneka nuko tubona ko ibihe biriko biragenda neza, ariko indoto dufise n'icyo twifuza nuko bishishikara kurushiriza.
mu bimaze kuboneka byosa nk'ibisa nk'ibitameze neza nibifatanije n'ubuzima bwa misi yose aho usanga nk'abafise utuntu bapfa twabo tw'amatati amadeni iki niyo makame menshi akunda kudushikira ayadushikiye nayo yaramutse adushikiye tukabona kuko hari hivyo uyu mugwi urekuriwe gukora urekuriwe kugira icyo ubivuze ko nivyo ubu mugwi wori urungika abo vyerekeye abo bagiraniye ivyo bibazo ukamenya iyo batumbereza mu zindi nzego ziba zisanzwe zibikora rero muri rusangi ariko tutabaciriyemo tuduriye ko mwavuze muti haraboneka utihanganirana hagati y'urwaruka rw'imigambwe mbere hakabaho n'ingoro z'imigambwe zononekara zivuye kuko utihanganirana mbere no munsi CNDH yoba igiye gukora iki kugira ngo ivyo bintu bihagarare tubananye tubibone kuko tuzi yuko iki gihugu ari cya twese kandi abantu baringaniye bafite uburenganzira bungana imbere y'amategeko nk'uko amategeko agenga igihugu agenga n'amakungu kandi Burundi bwashyize ko amasezerano abivuga twebwe umugwi w'igihugu wigenga ujejwe kubahiriza agateka kazina muntu uri maso kubw'ivyo kugira ngo aho turamuka bishitse wamire si bishika mu gihe kenshi mugabo ubutegekanya ategekanya bitarashika ntategekanya ibimaze gukora ibimaze gushika byo biba bitorera umuti ariko ibitarashika nivyo umuntu ategekaniriza kugira ngo biramutse bishitse amenye ingene bishobora gutunganywa akira noneho twebwe mu ntumbero yo gutegura iyihugurwa ariyo gikorwa nyamukuru cy'uyu munsi nejo no kugira ngo twigishe abantu bamenye ingene bo kwifata mu gihe ibihe nk'ivyo vyoshika rero twigisha iyi komisiyo yihaye igikorwa cyo kwigisha cyo kumenyesha inyifata abantu bogira n'ingene bofasha abantu vyashikiye mu gihe vyoshika ariko ntibirashika mu gihe bitarashika dutegekanya bitarashika kugira ngo twirinde ko bishobora gushika rero ni muri iyo ntumbero iri hugurwa ryashizweho kuri uyu munsi